Signorita mtamwambia mti pa unaanza kuishora na mafasha twangi haraka pa haraka pa signorita pa niko na mashi kwa Tendo umuntu nkunda gusenga ujya kandi buri kintu cyose banakibonamo Imana. Muri kano kanya nta muntu nza guha adusengere cyenda aza gusenga mu amen kugira tutangure igikorwa cyacu. Iyo bari ngombwa turaba pasiteri twahaguruka mu gusenga kugira duhe agaciro Imana, cyane cyane ko ari yatumye tugera hano muri kino kibanza. Turaje imbere yawe muri kino kibanza, ni ikibanza cyiza cyane ariko tugukeneyemo cyane. Ni ikibanza kigiye gukorerwamo ibi na biriya, ni ikibanza kigiye kubamo ibyiyumviro ibi na biriya. Mana ndakweretse kino gikorwa tugiye gutangaza hano. Mana ndakweretse buri muntu wese yaje muri kino kibanza, yageze muri kino kibanza kubera wamuhaye tubuku kugira ashobore gushika hano. Ndakweretse uko yaje amerewe neza, nimba yaje amerewe nabi asubira inyuma ameze neza ku bubasha bwawe. Ni ikibanza twifuzamo imigisha myinshi itandukanye. Mana ndakweretse kino gikorwa tugiye kuransa hano, igikorwa gishasha abari bo kugihezagira, kuko iyo utabyivanzemo ntibishoboka. Mana hezagira buri muntu wese ari muri kino kibanza aze gusubira inyuma aryohewe ameze neza cyane, ndetse n'ibyamuzanye hano aze gusubira inyuma hari icyo bimwigirije muri we, ndetse n'ibikorwa byo muri rusange ahaza kuvira hano bibandanye gutera imbere. Murakoze. Icyubahiro nkamwe bavuga ati n'ubuntu bw'Imana nagiriwe. Mba narengewe kubona abantu nkamwe muri imbere yanje. Bavuga ati ubanze mukomera amashyi Imana yabitumye ko tuza kumenya. Navuga ati rero nabaza nk'idongo. Nitwa Niyokwizera Eliezer Joshua n'amazina yanje. Benshi muri mwebwe baranzi, abandi bambonye bwa mbere, abandi barambonye ku social media. Ndi wa muhungu wanyu nyene atari bambone barambonye. Ego navuga ati rero Gihuhusi Entertainment ni twebwe ko mutubona. Ndaza kubereka abakinyi bayigize, ariko mu nkundire ndababwiye ko jewe ndayiserukira. Navuga ko ndi fondateur w'iteam. Bakinyi ba Sinema Ndundi, bakunzi ba Sinema Ndundi, namwe mwese mwaje kwifatanya natwe ibikorwa tugira mahoro n'iterambere n'ubumenyi muri Sinema Ndundi. Kwirigerekezo rya 21 mu Kakaro umwaka wa 2024 umugwi Gihuhusi Entertainment waramutse ushira hanze ku mugaragaro sinema yabo ya mbere yiswe Diaspora. Gihuhusi nkuko mukizi ni ikintu kigenda kirahuhuta kigasiga impinduka aho giciye. Twese twakuze tumvikinje Gihuhusi. Sinavuga ko cyane kubera bamwe sanga mwebwe bakuriye mu gisagara, kumbe usanga mu gisagara tabihuhusi biba ko nkabyo twakuriye. Bamwe bamusanga nkunze kuvuga ngo mbahijya ruguru usanga tuvuka kure basanga twarenze na ruguru. Numva ntawo wumva ibihuhusi bibona keshi.
iyo gihuhuse rero kirashobora kugenda gitwara ibintu kigasiga n'impinduka aho gihaciye. Mbega gisiga impinduka gute? Ndavuga ku ruhande rw'abakinyi bakina sinema no ku ruhande rw'abakurikirana sinema ndundi. Ku ruhande rw'abakinyi kizohuhuta ku buryo gikura abakinyi ba sinema ndundi baje ku rwego mpuzamakungu. Buri muntu akenera kuva ahari akagera ahandi, kuko by'ukuri sinema ndundi ntiri ku rugero rushimishije. Iyo umwana akuze cyangwa akiri muto arifuza kugera ku rundi rugero, iyo umudandaza karadandaza arifuza kunguka, iyo ufise projet ntiwifuza kuguma aho. Gihugu Entertainment rero nayo muri sinema ndundi irifuza yuko urugero sinema ndundi iriko rwotera imbere ikava mu kibano. Ntituvuze yuko urugero utashimishije, ahubwo itera intambwe ije ku rundi rugero. Kubakurikirana sinema ndundi nawe gihuhusi izokura ubumenyi buke bubarimo. Abantu bakurikirana sinema ndundi hari ibintu bishizemo. Aho nigeze kumva ariko aravuga ngo mbega hajya mukina ngo muri umukobwa cyangwa umumama muri mu gitanda mujyana turi umugore wawe ngo bijya muri ko barakina bari biki. Hari ubumenyi buke bubarimo bibaza ko hari ibindi bintu ko birakora. Hose fo siko biri. Gihugu Entertainment rero irifuza ko yokurwa ubumenyi buke buri mu bantu ibasigira ikindi kintu. Nta ndero mbi, nta ngeso mbi muri filime zibamo. Hari ukuntu abakinyi ba sinema batwishizemo nabi, usanga umuntu bamubonye aho gisimwa nk'ida sinema kugira ngo si wa mama wakina hari kugira ngo nikiraye ugise wa mudada akina muri sinema nini, akina kuri kote ya naka, akina kwa Abel, akina kwa Fenera Vin, akina kwa Ahmed. Ugasanga bamubonye bakacibuka isene yakinye ari mu gitanda, ari muri piscine, kumbe yanyakabiza n'undi muntu. Ntibisigura yuko ari ingeso mbi tuba turagira. Dukina ubuzima dusanzwe tubaye nta gishasha, bijya nyine tubaye muri byo dukina. Bo babona kumenya n'ibindi bintu biba biko birazamo. Hose fo Gihugu Entertainment rero rifuza yuko yokura ubumenyi buke buri mu bantu cicaye badukurikirana. Nkuko mumaze iminsi mubibona rero ku mbuga ngurukana bumenyi, umugwi Gihugu Entertainment ni umugwi uhurikiwemwo abarundi bose bava mu ntara zitandukanye, mu bigero bitandukanye no mu bumenyi butandukanye. Mvuze ubumenyi butandukanye navuze yuko dushaka gufisemo abize cyane bafite amashuri ama PhD, ama doctorat, ama baccalaureat n'izindi grade. Mwe musanze mu bisenga n'abatize ntuzotangare kubumva umutaxivire ngo akira muri Gihugu Entertainment. Sisi hatuna ubaguzi, nta mwe dukumira, yaba wize yaba utize, twebwe wacu twese barimo, kuko hari igihe tumukeneye. Hari igihe ujya munyonzi kinga cyangwa ujya mukozi wo mu nzu usanga dukeneye gasene, ugasanga umupatro akora mu biro, akora muri presidence ntabyo bashobora. Muri Gihugu Entertainment rero dufisemwo bose. Uyu mugwi rero ukaba uje uyu mugwi rero ukaba uje gukutsa ikivi nk'uko iyindi migwi mu Burundi isanzwe ibikora mu gukina sinema. Uyu mugwi rero nk'uko witwa Gihuhusi ukaba ufise ihangiro ryo gushira hamwe ubumenyi butandukanye bw'abakina sinema mu kwigisha abarundi gukura imibereho biciye mu nyigisho za sinema. Uyu mugwi kandi ukaba wifuza
sinema ndundi ko yova ku rwego iriko ahubwo ikaja ku rundi rugero ku buryo umukinyi wa sinema mu Burundi ashobora kuba yobikora nk'akazi kamutunga mu buzima bwa misi yose. Bisanzwe abantu benshi baramaze kwiheba yuko bariko barakina sinema bawe ko batumwanya navuga like ko bariko bara wasting amahera yabo imitaye ko barashimwe bariko barayonona. Abantu benshi ratinya kuinvestisa muri film cyangwa kwinjira muri industry ya film ko yabona abantu benshi asha byabamari. Turifuza yuko muri sinema ndundi twotera imbere ku buryo n'abantu bose basigaye babibona ko ari nk'akazi. Tuba tubibona mu bindi bihugu za Nigeria, za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye baramaze gutera imbere, iramaze kuba profession. Abakina sinema baramaze kubona yuko bishobora kubatunga. Mbega mu Burundi ni iki gituma twebwe nako tudashobora kuba twoba aba professionnel? Tukumva yuko gukina film iba ari profession yacu. Kuburyo muhuye n'umuntu akubaza tukora iki je nkina film. Umukinyi wa sinema w'amareresi. Ikindi kandi uyu mugwi ukaba ufise ihangiro mu gutsimbataza indero ndundi na cane cane mu kwibutsa mu buzima bwa kera twakuriyemo kugira ntidutakaranga nkuko mwabibonye mu dukino tumwe tumaze iminsi dushira ku rubuga rwacu rwa Gihuse Entertainment rwa YouTube ndetse no kwerekana ivyiza bitatse igihugu. Nogahagahe Bujumbura hari abantu benshi bakuze shenge n'abana bariko barakura bataraho jamwe interieur barakuru hasa neza. Uburundi bafise ibanza bitandukanye vyiza. Hari ibiyaga, hari imva z'abatwitame ngimbere, imva z'abami nibanza byinshi by'iratiro. Ivyo rero muhangiro dufise turifuza yuko at least nuwo bitokunda ko azoshikanye azuzabibona basi ku mafoto. Gihugu sikaba yifuza gukorana n'iyindi migwi isanzwe ikina sinema maze bakore ibintu byiza kurusha gutyo bagire uruhara mu iterambere ry'igihugu na kare ngo ubugirigiri bugira babiri kandi ngo yamwegenda ko yanimira impeshi. Gihuhusi nta mugambi n'umwe ufise wo kwikorana kuko burya ubugirigiri bugira babiri. Ushaka kugera kure ajana n'abantu. Tuje kugira twifatanye n'abandi mu iterambere ryo gukina amareresi. Yindi hangiro dufise turifuza yuko muri iyo migwi nyine kuba turakorana hogira ikintu kiboneka dushaka gushikako. Nk'akarorero tukubaka nk'ishure canke ivuriro rigafasha mu iterambere ry'igihugu. Biraryoshe kubona nk'hariya hakurya mu Kindo cyangwa hariya mu Ikiriri hari ishuri gitigwa abakinyi ba sinema ndundi. Ugasanga ko rubatse hotel ahantu, hotel isa neza bati iya film yubatswe n'abakinyi ba sinema ndundi. Muzere tuje hamwe kugira ngo mu bikorwa by'iterambere dukorere hamwe, dukore ikintu kiboneka na cyane n'abategetsi baduhamagarira gukorera hamwe kugira ngo dukorere hamwe ibikorwa by'iterambere. Tukaba rero tubashimiye byimba mutima ku rukundo mwatweretse no kwifatanya natwe. Bamaze iminsi mfatanya natwe turabibona abaturamutsa bakondeka message abana badupostinga turabona ko mudukunda. Kaba nkako mwabitweretse n'uyu munsi era mu vyagiye imbere yacu mwashajije nukuri kandi abase mu ngere mikomera amashi. Mwahevye ibikorwa byanyu muraza mwifatanya natwe nukuri reka ndangize n'abashimira kandi saba ko mwese mugukomera amashi mwishimire kandi Imana ibahezagire.
kuva tuzobona abakinnyi b'amafilime batandukanye kandi turonke b'abantu bafise impano bakinira henshi hatandukanye. So muri kano kanya nyuma ya disikuru usanzwe arongoye Igihuhusi Entertainment, nibaza ko turamubona ngaho, turabona nyakubahwa ngaho, ndamuzi umenga nk'umukoroneri ukuntu banibeshe, nkaca mbona abandi banyakubahwa hajya anye. Igihuhusi Entertainment nibaza yuko itarimo umuntu umwe, sinzi ko yodupresenta tukamuhereza akanya akadupresenta abasanzwe bakorana bino bikorwa muri Igihuhusi Entertainment. Nivyo ngombwa yuko hari abandi bakenewe yaraza kutubwira byinshi kuri icyo kintu. Murakoze cyane, reka ndabereke bwa mbere staff dukorana. Nkuko mwabyumvise ni jewe ndayiserukira iyi team. Utari bwashike ni Eliezer niyo kwizera Joshua, sinikuwa na jengene murazi ndi jengene no kwishikana atete mabona ko nsanze ndi na mugufi sinamwe kugahera linga natange nkama taravuga sinikorana ndafise unsegonda, reka ndamuha baramutse majambo abiri. Ndabara mu kice mwese amahoro. Ego numunezero udasanzwe kubona cyose kano karyo. Ego je ku mazina nitwa Nemuri Ezekiel, muri film kisho no kwita Jere. Ego nsanzwe numbirije umurongozi wacu muri bino bikorwa bya Igihuhusi Entertainment. Ego nibaze ko tabyishi ushobora kuvuga muri kano kanya, ariko byimva mutima ndashimiye abantu mwahebye ibikorwa byanyu mukaza kudushigikira. Imana ibahumugisha, murakoze. Abo mwaratwisanye nabo nyene tumwe muri staff, ubundi nabo nyene agisha tubwiye. Ego tugire Kristo. Naganze Kristo. Nitwa Mazina Twashimana Mediatrice. Banhazi bameshu. Nkaba njeje imagine nza kubona nigenzi wana bahaye freshera abantu ndabakora bagasa neza. Murakoze. Amahoro y'Imana abe kuri mwese. Jewe nitwa Ndacayisaba Ferdinand Sunayi, muri Igihuhusi aranyinze bagira ko noza ndabafasha kubahanura mu tutameze neza cyangwa mu nyifato bya filime byose. Urumva ndi umuhanuzi mu bisanzwe no muri sinema, kenshi banzi ku izina rya Singamo. Nkunda gukina n'umusaza, ubuzima busanzwe naho ndi umurundi nk'abandi. Ndi mu bajejwe umutekano w'igihugu. Murakoze. Yesu ashimwe. Tugire Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe mwese. Hanyuma nanje nitwa Nzoyisaba Joel. Muri sinema akunda kunyita ngo ndi Daddy Jizo. Ama muri Igihuhusi nabo nkaba ndi umunyamabanga. Ntayigatswe baragakuye mu munyamabanga. Murakoze. Amaze gukora amateka menshi kandi yakoze byiza cyane. Ibyo byiza cyane yakoze yabizanye muri Igihuhusi Entertainment. Acha shimira Igihuhusi Entertainment yabonye umufatanyabikorwa mwiza cyane, ivuga ati
reka tumuzane kugira dushobore gukorana amashyi menshi kuri Gihubusi Entertainment. Ariko cyane barabise bava Jansi yuko ndaguha mikoro ntavuze ko ndakuzi bro. Karibu. Merci. Ide pro hama igemu yo mu Burundi ndamaze n'igihe gusa ndakunda ibintu byo kuba ahantu kure. Nari mfite n'ikibanza ngaho mugana mubwira ati je nkunda kwicara inyuma sinzi impamvu ndabikunda uko. Icyambere cyo uyu mugwi tubanze tuwukomera amashyi. Gihubusi bakindondera narumvise Gihubusi ndavuga ati mbega hashe Gihubusi sigura iki baba bamuhuta na jewe mugangiye gukorana nabo kubana nabo baracitse inshuti baba abagenzi aba frère aba petit frère ikitusa hama jusqu'à présent nibyo dukorana mwumvise arujejwe amasanamu hari ujejwe ibiki je muri Gihubusi ngira nza kukanyuma mvuga ati bitagenze neza n'ibiki dukore gute mbega bigende gute hama nkuko bayibabwiye Gihubusi nasanze ari abantu bakunda collaboration barakunda gukorana n'abantu barakunda donc kwiyugurura dimwe bari ouvert ni ukuvuga yuko nejo abafise icyo bubasaba comme service cyangwa baje kubasaba service ni ukuri jewe nkitangura kubabona nariyumviriye byinshi mukasanga n'abantu donc sinzi baza bicisha bugufi kandi tumaranye igihe kirekire nimubone ngo ni filme ya mbere cyangwa kinasanze deja bahari basanzwe bategura basanzwe bagira jewe naje gusa juste nk'umu director mugaye ibikorwa byose muza kubona ngane organisation yiwawe twongera tubakomera amashi rero nta majambo menshi no bicisha reka ngabikiriza aha wampaye mikro ndayimusubize kandi mwese ndabashimire kubona mwashoboye kubitaba mu Kirundi ngo na twe nimwe tutumira tuzoza nabo nimwe batumira bazoza donc bo nitwe Yesu nashimwe Bazati bica bitugira abo tutari bano b'Imana umuntu yaje muri film atari maraya wari maraya ko tubona mu bitanda turiko tugakina ibikino nabo bamaraya bagaca babitwita icyo kintu mu cyumba gute hari umuntu ari umusumu ubu kera atari umusumu atanga gukina film cyangwa umusumu igaba bakunze twita abasuma babadira sivora haje umunsi Shatubi uravuga ati no mwana muga muri Gihubusi urabona ko harimo abakoloneli harimo abapapa urabona ukuntu bambaye n'abantu biboneka yuko filime zacu zimaze kugera ku rundi rwego ndazi babiri barahazi n'abafanira vine bagitangura gukina amafilime uko byari bimeze kuri uno munsi nibaza ko filime ni nziza cyane uno munsi ntari wa gatanu Raski yarakoze mariage Amende afise ingendeshwa kubera filime bano b'Imana filime ni Abel uzoreka gupostinga filime ya Gihubusi Fani uzoreka kuyipostinga cyangwa kuri cyo babasaba tugire urukundo mu mabarire ndiko ndabinjirira akazi kiwanje saka ariko nanje zoronka ubugari kuri media yanje Abel filime we ni atera imbere nkamuhamagara azobita ikiganiro kitekira abantu benshi Kishira ko diaspora mbere yuko tu project nibaza ko acakurikira kireka ndiyo haki birangora gisi dufise abubaha muri filme hano muri kino kibanza sabubaha mu butegetsi ariko muri filme abantu tububahira bivanye n'akazi bamaze gukora abonye benshi bashitse ariko mu nkundire abonzi ngende ndavuga umuntu umwe ahaguruka aturamutsa mbere yuko bitungana hariya mu buhinga bw'ivyuma ndaza kuvuga abonzi aho ntazi ndabaza kimya kugira nshobore kubamenya amaze gukuza abakinyi ba filime benshi batandukanye amaze gukoresha abigeme benshi beza cyane kumbure mu nyuma bagakira vy'iwabo ivyo nivyo tuba twifuza amande yiwe hicaye umwigeme yitwa Ange yatangiye gukina filime kumwe ndamuraba kuva kera avuga ati umwana kwa suku ni umwana mwiza cyane bantu b'Imana abarundi turi beza abarundi twebwe ariko n'abarundi kazi ni beza nawe nahaguruke aramutse abantu bari kure kino kibanza hariho abantu babiri nkeneye ko haguruka
bose bari nta imparo yabafatanije n'ijya nyene je sinshobora kubatandukana bashaka imana ndashaka bita Noraske n'umufasha wiwe Fanny Lavine bamwe mu bantu bavuga yuko nabo ni bariko barakora ikintu gikomeye cyane muri filme n'abakomera amashyi abantu Imana baraberewe basa neza ya ayakandi kantu Imana ibahezagire cyane bambaye impuzu zisa bajanishije basa neza cyane mwicare mu byanyu yaranze ko ngira ngo gakantu yes tujya kuri Fico nawe ni umwe mu bantu bavuga yuko ni umukinnyi wa filime ariko no munsi bavuga yuko ariko arafashwa cyane mu buryo bwa promotion ariko arafashwa kubera ko atabizi ariko arafashwa mu buryo bwa promotion na Fanny Lavine ndetse na Noraske kubera ko ashoboye nawe nahaguruke aramutse abantu bari muri kino kibanza abantu bari tuja ko bita Amedi yambaye n'agashati keza abantu bema kandi ndamuzi kuva kera bisigura iki rero uno muntu ni mumubonye hari project ushaka gutanguza filme mwegere abantu b'Imana reka dukeneye abantu babunyoye kugira badukosore papa icara mateka na yawe tuja kuri X-ray mwamubonye idrede sasa nawe wicara uno X-ray ndamuzi kuri mu buryo bwa production ndamuzi hariya kuri hotel Adolphe quelque part niho yakunda gukora production n'umwe mu bantu baba producteur bakora cinema nziza cyane ushobora kuba uri umuproducteur ukabitanguye vuba kuva kera akora production nziza cyane muri filime nawe ni umukomera amashyi cyane yes Mr. Giti haguruka nawe papa baramutse nawe yambaye agashati keza yagakijije ipasi nawe amateka yawe turabizi mutama kumaze gukora byinshi bitandukanye kandi ubikora neza cyane yes ndabona nanjye hariya Beki nawe baramutse nawe umukinnyi wa filime mwiza awa nawe ndamubona nawe haguruka baramutse kuva muri Burundi filime akagenda hariya kwa Nsoro nawe ni umwe mu bamama bavuga umuhagaze ni umwe mu bamama bavuga yuko bavuye muri Burundi Film Academy baza gutanguza urubuga rwabo bashyira ku bikorwa byabo ku munsi biriko birabagabwa ku rugero rukomeye cyane nawe we icara kandi wubahwe cyane Master nawe ni ahaguruke dukoresha umwanya nawe naramutse abantu nawe ni umwe mu bakinnyi ba filime beza cyane babizi cyane guys tujanye kwa Kado abantu b'Imana ni muri gihugu siraba Kado rababeri abafani habe urukundo hagati yacu muramba baragenda avuga amajambo menshi ndabona bamenyesha makuru nabone hariya ndabona Patrick nawe duze ukuboko Patrick kuva muri Akezanet Frank kuva muri Magic Channel TV rega mwe mutahari nawe tuzoshika twugara so dushimire buri muntu wese ari muri kino kibanza Juste Gaël niwo muntu afise YouTube channel ya mbere television ari hano mu gicacu cy'u Burundi iriko irakora neza cyane kuruta ayandi ma YouTube channel yose kandi niwe mu journaliste je nabonye abishoboye kuruta abandi ba journaliste bose tumukomera amashi cyane kwanza uyu mugabo amagera kwishima nuko ndagushimira Starboy ndire abariko baratukurikiranaga ariko acha riri jambo no mugabo nishaka mbere Starboy iminota 3 gatoya ndire gatoya uricara haje gatoya imbere ko ndakugusa bano b'Imana nawe ufata twaye naje ngo baragutwereza mumomera amashi Starboy wicara gatoya Isabelle nagomba nabasabe abantu muri muri tatani murashobora kucyanya impande ya APR erega APR nta musheri yazanye murashobora kwicara madamu yazanye nuko nagomba nabasabe ikomera amashi entertainment ikugaragaza yuko muri filime urabona komeye ariko rero ayo mashi si ugende ko mukoma mene yuko mukoma amashi ngomba nabigisha vuze araka mshavuga ati pam 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 vuze araka pam 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 vuze signorita mshavuga ati pam 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 uraza kubishobora nabafasha twagiye araka pam 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 araka pam 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 signorita pam 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 pam
kuko birerekana yuko impano z'abarundi ibititwa akazi. Urabona ko Gihuhusi, urabona ba Fanny Ravine, Babe, Bamede n'abandi hariya Umunore Ndindi, urabona ko bariko barakora neza cyane. N'ukuri ni ikintu gikomeye. Ibi vyerekana yuko muri ya murakazo za 2020 dushobora kwashika tuko turakora uno mwuga. Uyakira twenga ariko murabona ikintu gikomeye. Uzurabe iyo udafise amafaranga no mu nama y'umuryango ndongije urutoki uzavuga ngo aruya araza n'itubu ariko iyo ufise amafaranga niyo wasamura gusanga uzavuga ngo icyo cyufuro nico bantu b'Imana ngo barabwiza ukuri uzurabe mu miryango umukene iyo yamye bavuga bararuhutse ngo bavuga ngo ni kinebwe ariko umutuza ajyana bavuga ngo bararuhutse abifurije abakinyi ba filime kwama muruhuka pana kubera ngo muri kinebwe nuko rero turabino filime ni filime imeze neza ariko murabona ko abantu baraberewe inyuma baraberewe ariko iyo mbonye Doraske nono muntu cyangwa ari ibintu bikomeye cyane Abel yaratanguye imbere ngira baragize nawe batarangereka nk'uko mperwa kubigira mu nkomera amashino kuri indwi ya mbere turagenda mu nkinga kwa Tabizi Patrick ndabizi mu kanya nabaye invitation ndaguterera ariko amembo no musi ndaguterera kama urangwa soja mu nkinga bakirero mu nkinga uricare ndwi yose indwi ya kabiri badewe nagumana babwira ko narongo efisi 2023 mugeze kuri 2028 umva asigaye ko nja muri kintu subira mu kintu kabiri wumva si felicitazo kabaye wa mugabo rero ijyandu ya mbere urapfuba ukaguma utabira umunsi wo kuva mu nkinga niho urabonye ibintu bihinduka kare impuzu nambaye nta ngibi Noraske yambaye ni Fanny yabipanze nta ruhara na rumwe Noraske yarayambaye wapi akantu gahinduka buri pantaro naguranye ubundi mupira yahindukije ayimanye n'ishati ndabwo ati madamu Viriza nakubwira ikintu kimwe uri kuravanga ibintu frere urashobora jeyi ndayambara n'ujya mupira ko imanye n'ishati avuga ati nta kibazo na kimwe wewe ambara gusa uraza kubwira ko utaberewe udapfa kwambara shisanya muri salamaje bantu b'Imana bijya mubona ngo turavyibuka narafunguye ndafungura ndongera rankamika kugeze naho ngera muri portail iri muri Tabirana nari ndi muri Tabirana aho Tabirana kare ewa ni amafoto bahobona Noraske bigiye kuzana bari nuko rero bimeze neza shimira abajournaliste bari ngaha bimeze neza ariko nta kintu cyaryohe muri film ntabwo ntanyuwe umukobwa yirabura nkagenda mubura bose sinzi ko ari makeup sinzi ko ari izuba cyangwa vitamine ariko urabona ko buri amashi twese mufite inzobe murakambirwa neza kandi ntabwo ari gusibira n'umwe oya ntabwo nuko rero byerekana yuko bari ibintu bimeze neza cyane ariko mama hariya namaze kumubona hariya muri Kanyana ni Kanyana hamwe n'ubuye nabonye barirabura nkacero bimeze neza black is beautiful bikomera amashirero nuko rero tuba turabe rero ino film ariko tubaza tubakeze ibaza ko murabizi kugira umuntu akine film bimwe twari ingufu nyinshi cyane aha ni muza amajoro bavuga ngo iyo sene yihindukize w'ibigo wapi abakina ano mafilime barabizi ariko namwe mu babigisha makuru muri ngaha abafrani kari ababara amafilime atazuba rihari nibaza ko bimenye yuko bisaba ingufu nyinshi cyane nicyo gituma abantu iyo basabye ibiganiro cyangwa inama mubona igikorwa cyasohotse naho iwacu kugira ngo twerekane ubuhinga bwabo muri Gihuhusi Entertainment je nawe bari ikiganiro ku mukubito frere yasabye ko atabagabo barenga 30 bazoganira muri sare iyi umuntu arenze imyaka 30 utarangwa baca bamusohora cyangwa murondera umudeli narabye rero bose ndaciye mbona uyu mugabo oya primo byanse uraturaba muri mariage ngo wicara n'umukobwa ego umukobwa amashi nawe nyarafise sample yiwe batakunda rero nuriya mukunze ahatwe jena Fanny Frank yagiye muri Etat Civil gusa nawe nyine tumukorera muri manje imwe yiwe nafafaze
twagize inama namubwira nti umukuru w'igisagara cya Bujumbura agirishije inama y'abagabo bagize mariage baraca imbere y'amategeko y'Imana nayo ku isi wewe uyitaba Frank uyitaba naba rero dutwara abazi uve mu gicumuro reka nabivugire ngane wohinduka nuko ntimwibaze ngo ni kumujya ibihaye nikubwira nawe nyina wananyagira efuru reka akagasare tuganye uku twese mwese akora igihumbi cyangwa tubwira tumwe wese ari inywera byabigeze kuba hari umwana muri entertainment rubaza ngo babanye umwaka umwe sinzi rero ko ari umuvumo cyangwa ariko bimeze ariko uko biri kose urubanza rusa n'ururi sibyo none nuko filime rero nizere ko yamaze kuba ready amedere cyane ko natorokanye ibintu ariko tuba dukeneye rero ngaha bamwe mu bakinnyi b'amafilime nibaza ko imbere ko bagira icyo bashikira iki ngo tubwire intahe bimwe mu bintu mwakunze muri kumukina ino filime hama tubirejeje ivyo umwe wese niyo uvuga kimwe kimwe muratubwire n'intambamyi mwahuye navyo niyo bari imwe na mu gihugu tudaha umwanya munini ku vyatugoye duha umwanya munini vyadushobokeye tufate kano kanya hama Starboy je namufasha mukuru wanje ari he Starboy acagaruka ngaho kugira ngo tubandanye dusangira indorero sinzi ko twohera ngaho imbere canke ino chef abishatse sinzi hajya muvuze tadukurikira yego duhereye chef ahanye ivyatugowe murazi ukuntu mwatanguye ari intambara nyinshi mwagiye murahura nazo bishoboka ko n'ubuzo bazi igihari twe natwe twarahuye kabisa n'ibitari byiza bimwe bimwe nohera turi muri tournage turakunze kugira ibibazo bitandukanye mu bisanzwe mu byo navuze ngo ni byiza yuko abantu baraba amasinema ndundi ubumenyi buke bafise bo bavamo kuko bamaze kwishyiramo yuko abakinnyi b'amaresi ari abanyangeso mbi cyangwa se bakora ibindi bitari byiza hari umuntu ushaka kuzi ko afise maison de passage nziza kabisa uvuga ati ndi ndifuza kuba nokoresha inzu yawe dusente ibintu bitatu ugasanga umubare nkoresha iteme yo kugara kandi ategeza kugara kuko n'inzu yiwe yaramuvunye ngo kuba atagaciro baraha sinema ndundi hano mu Burundi ugasanga nk'akarorero ariko guca amahera asanzwe aca abandi bakiriya baje kuyibamo asanga aho bwati ni $1,000,000 mwe muracamo $1,000,000 none mukiniremo tuvuga n'ukuri niba bozokenera inzu zine bikazosaba yo gutanga $4,000,000 kugira ngo utubone film ihere mu by'ukuri benshi badocika intege nuvuga ati nari twahuye niyo ngorane mu maison de passage wasanga ugiye kurondera inzu ugasanga bakubwira ati mpateza kumpaya cyangwa se n'utwo usaba n'inzu nziza tuba tuzi ko ayifise akabwira ati abantu bikunda kuba bisiga ko nta gaciro barabira icyo ni kimwe mu ntabamye nagiye ndabona tuko turahura navyo kuko nta gaciro batanga kuha abakinyi ba sinema ndundi reka mpubundi nawe avuge nicyo yaramaze kubona nuko shefu akakanya n'icyo akakanya ari ikintu cyo nibuka uvuze ibintu byabagoye muri ino filime ya Gihuhusi ariko numvise hari uwivuze ngo wavugiye vya bindi vyose ariko ngaha umupira uryoheye pasi aba bantu turabafise imbere ntabwo twoza turasanga iki kiyago kugira ngo ingorane mushobora kuba muzihura nazo nawe ugasanga barazihura nazo so mutarahura nazo nabo zibafashe kugira ngo kibe ikiyago kidufasha kugira ngo ya filime nimba ari intore nini nimba ari mu Gihuhusi nimba ari umupfakazi n'izindi zikivyo twigisha za Kanyana n'izindi fanira Yesu ashimwe kandi ndabubashe abantu bose bo barinda ndatewe iteka igira kandi kuba ndatewe iteka kandi kuba mu ijambo mu byubahiro byanyu harimo abagramferi kandi cyane abasanzwe bakaze cyane n'umwuga ndabubashe rwose imbere yanyu abere gutandaba namwigemo aco dupfa kumenya ko abantu kumenya ni munda aco dupfa kwita mu munda kandi so jewe byo duhora navyo
nibaza yuko twese amacana turasangiye amande yuko turi mu bihugu bataratahura icyo arico impano. Nibaza yuko kino gihugu cacu biragoye kugira ngo abantu bazotahura impano icyo arico canke bamenye ko umuntu ashoboye gushora impano yiwe. Nivyo no munsi bishobora kuba bibeshejeho bamwe muri twebwe arivyo bibatangira rasiyo canke bikabahira amafaranga y'inzu, ariko sinibaza ko umuntu yo ari benshi babesheje naho navyo. Uti biva kuki? Biva kubera ko twebwe muri twebwe nyine basanzwe babikora, naho tutoja hanze iyo ikintu cawe utaragiha agaciro biragoye kugira ngo uwundi muntu agihe agaciro. Rero kuri ivyo batusanga kubera ku gaciro ari gake kuri twebwe twabihaye, ugasanga n'abandi bariko barabiha agaciro. Ikindi naco nk'uko bariko barabivugaho mu gihugu hose, hari igihe usanga aho ukeneye gukinira canke aho ukeneye gufata amaimage bataguhaye, ngira ko nsaba bijejwe ndazi yuko ari benshi bariko baradukurikirana kuzirondanisha kure, yuko bomenye ko twebwe tuzogaragaza ubwiza bw'igihugu cacu. Iyo bakaduha uruhushya rwo gukinira amashamba, kumbure turi kumenya ko inzahabu zihari kuva kera, tugakinira nko mu Kirundo, tugakinira ahandi hatandukanye, ariko ntiduhabwa agaciro ko gukinira ariho hose. Ngaho muri ville ntitwemererwa kuhaduza kamera, hari ahandi henshi tutemererwa. Ndazi ko muri twebwe benshi bamaze gufatirwa ibikoresho kubera ko ngo filime n'ivyo yemewe, ariko turatakambye abakinyi b'ireresi baduha uruhushya rwo gukinira ahantu kandi babibone nk'akazi. Ikindi muri twebwe harimo bamwe badakundana byaheze, nibaze yuko abari bafitanye inzigo zigagiye zirahera. Nibaze ko twese turiko dusinyira ku mugozi umwe, turi ku kivi kandi turiko turafashanya. Ibindi navyo n'amajambo, ntazogire umuntu ubwiriza amajambo y'ibintu bavuze ngo abakinyi b'ireresi n'uyu, ariko kandi ndabamenyesha yuko ntacitwa Runyonzi, nitwa Big. Nuko turatabandanya rero dusangira ikiyago, turashobora kugaruka gatamanye kwa bishoboye. Ntabwo umubona ko bishoboye none. Bamukomera amashifre. Rero umunyesha makuru wenyine wa mbere mu Burundi dufise afise roke y'abasani mu muhanda. Je narawera sabira ambwira ati nk'icitwa Inspector Carlos 2003 nariyumvira ingene nzorongana na roke y'umusani. Tiyumvira ndashimira rero ko muri 2023 sana basani nabo Star Boy yari inzobere yisanze ngo ubu amazi barwimba. Nuko rero ago masura dufashe koresha amajambo, ndetse cyane ko turiko turasangira ibyo duhura navyo muri sinema, ibitugora abere duwayo n'abandi benshi nabo nyene murasangiza inturire, hari intore nini n'abandi turiko turaganira. Niko kanya ariko dusaba ko mu kanya filme nanyine mu cyari twereka intore nese tuyibone tugira amahoro. N'abandi batandukanye nibaza yuko turaza kubahereza ijambo. Abera ni ngaha aza kugenda ubwo ni benshi bari ngaha baza gufata ijambo, ariko muri kano kanya ijambo ni ry'abamenyesha makuru, ijambo bararyamana. Kanegere no menga bose bagiye inyuma sinzima. Chamenya ifise ikibazo nangura kubaza gihusi entertainment gisobanura cyitwa ngwiki gisobanura iki muri entertainment yacu ya filme. Amica kabiri turamaze kubona tumaze imisi tubona ku platform y'iwanyu yaba Facebook, page ya Facebook cyane YouTube, ariko nta filme nimwe turabona ko tubona voyage zo mu Cankuzo mu Kayanza. Murafise na voyage cyangwa ni filme gusa? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Icya gatatu, benshi baraza nk'uko nyene bakaza batwizeza ibitangaza ko bagiye guhindura byinshi muri mu bya filime ndundi. Nyuma y'iminsi mikeyi tukababwira nicaye ikintu muje gushira ko abandi bategeze bashira. Hanyuma bamwe muri twebwe turashaka kumenya muri bashasha mufise uburambe bungana gute umugabo wa filme, bimeze gute muri rusange? Urakoze cyane. Muri Magic Channel amikwazo mfise nabonye abigeme benshi muri Gihusi Entertainment. Ikibazo mfise ni iki, kenshi turabona mu bintu bigiye bitandukanye haza abigeme, mugabo inyuma y'igihe gitonya
ugasanga kumbura umwe yatanguye kuvamo ubundi ugasanga nkuko Starboy yabivuze ati hari umuntu ubona ubu yabaye maraya cyangwa yabaye igisuma benshi batwenze mugabo kandi nivyo hari igihe umuntu ashobora kuja muri sinema uno munsi ejo ugasanga yadukanye izindi ngeso mbega nk'abantu bo muri Gihusi Entertainment ku kintu kijanye n'indero kubigeme banyu mwagiteguye gute kizogenda gute mbega aho bariho amategeko canke ibintu bitamwemerera gukora ibintu runaka bimeze gute ikindi kibazo naco ni kigiye muje muri film mu gihe dufise abandi bantu bafise bakina amafilm kandi benshi cyane bariko baragerageza kuduza industry ya filme mu Burundi Gihusi Entertainment niye strategie muzanye shasha kugira ngo namwe bwe mube mu bandi muri batatu ba mbere beza bakina filme nziza murakoze cyane umukina tunzwe n'ingabirano gusa ariko kandi hambavu yaho sanzwe n'umukinnyi wa filme kuva muri Mugisha Media nkongera nkaba n'umwanditsi w'amafilme kuri New Generation Films kuri ubwo muri uno mwanya hano nk'umumenyesha amakuru that's why aricyo kintu cya mbere natanguye kuvuga kugira ngo tube turayaga ndabona ko hari hatarayitunganya ngo bigende neza mfise ikibazo canje kimwe gusa nifuza yuko twotorera inyishu nimba bishoboka uno munsi Imana yaradufashije urugamba rwo gukundisha abarundi filme dusa n'abariko bararushikana hagati kuko twarirukanye za filme z'abatanzania twarirukanye za filme z'abanyarwanda buri mwanya twasanga mu mastudio no mu mazu y'abenegihugu uno munsi aho uciye wumva hariko haravuga intore ndindi hariko haravuga bukeye neza n'izindi nyinshi zitandukanye z'abarundi ariko imyidogo ntihera mu bakinyi bivanye n'uko benshi bavuga ati dukorera ubusa ikibazo Jemfise ni kimwe nk'abakinyi n'ikihe kintu gikwiye gukorwa kugira ngo buri muntu wese yakoresheje impano yiwe akina buri muntu wese yakoresheje umutwe wiwe yandika buri muntu wese yakoresheje imitahe yiwe kugira ngo filme isohoke ari nziza ejo bize bibe byiza nawe agaruke yinjize mu mufuko wiwe bitandukanye kongereza abafana umwe wese arafise gutanga iciyumviro ciwe kuri kino kibazo kugira ngo peut-être twunguke kuronka uburyo buja mu mufuko kuruta kuronka viewers ziri kuri YouTube murakoze usanze twese turazi ikintu kiri Gihusi kese utwara umurundi cyo umurundi kazi ni ikintu nakivuze sinzi ko ngira ngo atayashoboye kuba yabyumvise ni ikintu kigenda kirahuhuta gihuta ubumenyi buke buri mu bantu ubumenyi buke nabwo nabusiguye ubwo ari bwo akunda ashobora kongera ko nakane kavuga ngo mbega ni kubera iki umukinyi wa sinema ashobora kwanka umukinyi wa sinema ndundi mugenzi we nk'akarorero YouTube channel ya Gihusi Entertainment nyambi ko filme diaspora abantu bayiravye aya ma views ntaja kuri BMT intore nindi aya no kuri none kubera iki umukinyi muri intore ntinda tokugura filme yo muri Gihusi Entertainment ngayiraba ubwo ni bwa bumenyi buke mugo sinavuze ko intore ndi batayiraba bashobora kwira na Karole natanze ubwo ni ubumenyi buke gasanga none akabana link hano muri group iyi niyo kwafanira vino sinda abana ndamudugije ma none iyo views nitayira biwiwe izo bigiye wawe biraryoshe fanira vino afise 100k ya subscribe BMT kagira ibisumbi byo ni team kagira ibisumbi byo kuko izitaje izo izitagiye wacu ni wawe ntizibazagiye kandi kiji wawe nawe uwashenje duhoma ahubwo tubavuga ati ni byiza cyane Gihusi rero ikora ubumenyi buke buri mu bakinyi igatuma nk'akaruru gasanga aho barigeze ku mugozi ngaha aho gasanga umukinyi mugenzi akina mu team yahise umunda akina mu yindi team uba kicinga atari cyiza cyane amuhora ngo motive bafise wumva ngo arakunzwe
akunzwe kubera ki akora neza gusumba we. Ahubwo mwegera umbaza ati mbega ni kuki jewe ivyo wanje bitariko birakundwa iwe vyawe bigakunda. Ubumenyi bukere murusha gukura. Mu baziraba kumwe bakishiramo nabi. Kumwe bishiramo n'abakobwa bakina sinema ndundi. Kumwe bishiramo abahungu bakina sinema ndundi. Nishaki bose kijere kubikura. Ni gukura mucafu abantu bibira batwibira ko nabi uri mu bantu no mu baziki. Murakoze cyane. Patrick nibaza ko yanyinze kubaze bajije. Kibazo gira kabiri. Tubabarira wanditse ngira yashizemo urugufuri runini magwitamwe. Okay, nishibira ibibazo gira kabiri shema abandi nabo bishuwe. Yavuze ngo kuki ata filime turabona kuri channel kuri YouTube channel yani. Niyo mpamvu twabakoranije twashaka mbiko tuyishira ko tubanze tubakoranye. Mubanze mutume. Sichwe bajije. Abajije. Ajaze iyo news entertainment. Filime zonyene gusa cyane harimo n'ibintu bya voyage kuri cyo tubona kuri platform zayo. Okay. Murakoze cyane imbabarira ni nanumvise nabi kibazo ngwanyandikiye ingenzi cyane nabi. Tuvuze ijambo entertainment nibaze yuko iryo ni cyongereza muko entertainment 16 gusa. Muri Gihusi turafise department ya turafise cyitwa Gihusi comedy. Turafise na Gihusi films. Rumva tuzokina film, tukina ama comedy, tukina ama documentaire. Sivyo gusa muri Gihusi dufise dukora ahubwo turafise na limwe mwana bitanguye ko turifuza yuko iyi timu yaje tubavye gukina amafilme gusa ahubwo tukagira n'ibindi bikorwa by'iterambere nkuko nabasomeye kati nkuko turafise Gihusi shop tuko turapanga n'ibindi byo gukora muzogera murabibona ego cyane nibaza ko cyane icyo kibazo yabajije. Okay, kanishi ikibazo gira gatatu gace mu wundi waje ngo ni igiki gishasha muzananye mu mwuga. My dear friends, ndabwirwa ari gishasha tuzanye nzoba ndababeje nibijya nyine musanzwe munsi ahubwo tuje ngo kugira ngo isinema ndundi gira kanoveli dushigikirane ntituje muri competition nagatoye tuje kugira ngo dushigikirane nibaze ko abasinyasi bamwe tumaze guyaga nababwiye ati twebwe tuje turi nk'abana bayo dufashe mumaze kumenya byinshi ni byinshi mwudufashe ni byinshi mwoduhanura twe tuvise impano kwa tujyambise muhira abandi bandika amaskip bacarabinda mu bati bagatereramo twagiye hamwe rero dutangura kugatera utaburi kwa shambere tukore ni impamvu twatakamye tuvuga ngo turifuza gukorera hamwe na kare ubugirigiri bugira babiri. Murakoze kico kibazo yajije nibaza ko rukonye yabajijwe na Magic TV byishure umwe mu bagenzi bacu Meshu. Murakoze ijambo Magic TV yabajije ati abigeme ko ari benshi bazofatwa gute izo ngeso ziri ntizivugwe sinzi ko ariko yakibajije niko yakibajije Magic. Okay, wakoze kubaza icyo kibazo kubera kenshi abakobwa bakina sinema je nakinye sinema kuva 2012 ndi muri entertainment ya sinema. Jewe antuka benshi baranzi nuko ntashoboye gushika kure cyane narabyakiriye ndabyemera malgré amashusho tuma y'abantu mwese nafise unavuga ko interprete byiwe kandi no kuri ivyumviro bibi ku bantu ko nakuvugura vyakiriko nyene
ariko uzi impano yawe udashobora kuyisubiza inyuma malgré abantu ko bavuga ndazi neza yuko ata muntu n'umwe aza muri industry ya sinema atazi yuko hamwe hariho amashusho tumara kuvuga nabi umukinnyi wa sinema surtout abakobwa ariko si abakobwa gusa n'abahungu baravugwa ese abakobwa yabivuze nabi yavuga ati abakinnyi bose ba sinema muzokuramo gute ivyumviro mu bantu abakinnyi ba sinema baravuga nk'uko yabivuze perezida wacu ariko uko biri kose dutezwa guhagarara ku mpano aha uwo ari wese ntari capable gukina sinema ni ikintu utacyumvamo ntacyo wiyumvamo ucyumvamo naho uragikina gushika naho bazokwandika no kubarabara mu byo ndaya ya sinema ariko uravyemera kubera uzi aho ushaka gushika utarashika tu dois y arriver rero ngo ntihakajya kugira n'abandi bose biyumvira yuko sinema zijamo indaya pas du tout sinema zijamo umuntu wese yitawe azi icari kandi yiyemera ku mpano afise rero nk'uko nawe w'umumenyesha makuru areba kuvuga ati ujya munajya guhigarira abakobwa beza beza kandi ndazi ko babivuga bakavuga yuko umutangira iganiro ku bantu beza abantu babi mutabaha ibiganisho tuba kubera bya bindi nyine ndakuri ivyumviro nk'abantu umwe wese afise ukuntu aha yinterpreta ivyumviro vy'undi kwa ugasanga yinjiye profondeur y'umuntu atazi ibiri mu mutima we rero nashaka mpanure wari wese ari ngaha yishimira icari ndazi neza ko atamuntu yicaye ngaha kugira ati umwanya aje kuraba ibyo bene wabo baje kwerekana canke ivy'abafanzi babo canke ivy'aba donc twese dusangiye impano muri make nibaza ko ari ibyo umuntu umenga yabakira abajewe cyangwa kingarukako nishabaje no na Mugisha Media kugira ngo imyidogo y'abakinyi ngo bakorera ubusa ho kubiki uwakoresheje impano yiwe aronke agashiruka bute akwiye icyo kibazo subwa mbere kibajijwe novuga ati abakinyi bari muri Gihusi Entertainment umwe wese mbere yuko aza yageze ko afite impano ijambo namwisha bavuga ati dandaza impano yawe niyiceke muhi ya kandi kuri kote iwacu umwe wese arafise contrat yasinye contrat harimo amasezerano twagiraniye amukingira of course akingira n'umugi wa team wa Gihusi Entertainment kubera hari undi mukinyisha bavuga ati je ndamaze kuvuma rero abantu bamaze kumenya karanze kugira agati mu kiwanje oro ukiri mu yantu bari wamenyekanye kubera Gihusi Entertainment urumva rero nk'ico gihe umaze kugenda uko turafise ibyo twasezeranye bizokurikirana simpaka nje mvuga ngo imishahara bagiye guhembana ngaha ariko barasanzwe bazi ibyo twavuganye bwabo bonyene kandi wasinyi wese contrat arazi igituma yasinye irabonye ko ibyo twasezeranye byose byumvikana nta muntu muri twebwe mu bakinyi akorera ubusa abakize nibo bakunze kuvuga ngo dushonje duhishiwe murakoze Ego murakoze cyane impamvu yatumye tubahamagara muri kino kibanza uko biri kose hari bamwe mu bantu bishaka no kanya bari kubarakira amareresi ariko ndizera neza ijana ku ijana ko hariho abantu kano kanya bari kubarakira amareresi kubera ko mwebwe mwabayeho hari abantu kano kanya batamukira amareresi kubera ko mwebwe bagiye barabona ivyo gukora muri aba nyene bari muri Gihusi Entertainment hari bamwe mu bantu mwakinishije bagiye baraboneka mu mafilm bagiye bitwa Gihusi Entertainment ibashasha turakenera urukundo turakenera support barakeneye gushikirwa guhera kuri muto gushika kuri mukuru ntamwe mu bantu bagiye barahura na challenge nyinshi zitandukanye bagiye barahura n'ibibazo byinshi bitandukanye bamwe bagiye baradirectinga amafilm atandukanye reka mpere kuri Amede tukiri ngaha no kuri Sami jewe nkiri muto sinari bwakure cyane ariko sinari bwaza no muri entertainment narigeze kuba mbona film uyu bamwita Pompompo kure cyane so ntimucike intege uko twaje ngaha n'umwaduwa link
ukabona batayishize kuri stati ntuzocika intege courage cyane murakoze reka mperaho yaragejeje icyambere cyerekana yuko tubashigikiye nuko twaje icya kabiri mureke kwibaza yuko dufise inzigo nuko Nyamutama yayivuze vyuzigiye hariya ntabwo ikireka kuzina shatse ndagenda ndakora ko bose cyangwa ndagenda ndaraba hose nka channel zitanu nkazirabira rimwe nta byinshi za kuvuga hariya abo muri Gihuhusi entertainment karagoye tize naganda babwire aho mwamaze gutobora sindabivuga ko cyane ariko iyo mugize ikintu nk'iki hariho abantu bakunda kubungukira cyane umuntu atarabona ukuntu yokina sinema umuntu yobaje gatarakina sinema na rimwe amenye ko bishoboka nagomba kubabwira yuko gukina sinema sinzi ko mwese mwarinde ni nko kurima rero iyo urimye kenshi urashoboye kwimbura ariko hari n'igihe igihuhusi kiza nk'uko mwabivuze bigashoboye gutwarwa n'imvura bigatwarwa n'umwonga rero ntiwabona amavyuzi utayaronse ukabona uronse support ukabona narandira mu telefone yari umugenzi ukasanga ntumuronke ntuzokubaze karukugwara ariko ibintu byose uca muri challenge kugira ngo ushobore gukomera gusonga merci nanjye ndabahe ikaze bo muri Gihuhusi entertainment ndabanezerewe cyane icyo navuga ni uko kino gihe cyo mbona umenga biroroshe kino gihe biroroshe cyane kuko turaronka n'amapromosiyo ku bajournaliste ariko twebwe tugitangurana barandura batelefone barenga sinzi hagize n'umuntu agupostinga kuri Facebook waba wapfukamye wakwera ariko kino gihe biraryoshye cyane kuko nk'abo twatanguye kubamenya n'uyu munsi utaragera rero courage kandi akantu nashaka numva nabwira abagenzi banje sindakaryohererwa kumva nyine turiko tuvuga ngo gukina film ndumva yuko twobyitwa ko ari gukora filme kuko n'umwuga ushobora kugutunga ukagutungira n'abawe kandi mu mwuga utegereza guhura n'ama-challenge menshi atandukanye iyo dufate uri nk'umuntu abaza bigashika ukitema cyangwa ukagira iki ntibisigura uko uhagarika uwo mwuga wawe ahubwo umwuga utegerezwa kuwukomeza ugeze ku iterambere ndabifuje gutera imbere cyane ariko kandi nk'uko byamye bigaruka bakavuga ngo abakinnyi ba filime b'abakobwa ngo bace bitwa imaraya cyangwa iki numva buri icyo nabwira abadamu n'abakobwa twese nuko umwe wese ahari yokumva ko ari umukozi w'Imana abarundi bavuga ngo umuryango umwe atukisha umuryango namba tukubona muri filime hama mwijoro katugenda guparika ntibaze bakavuga ko turi abamaraya menya yuko aho uri mbonezi uriko uraserukira twese abadamu cyangwa abakobwa kuko kuba abakobwa nibaze ko ari akantu nyene ko kubonerwa kuko abango nabo babigira umengabo birababereye rero umudamu umukobwa akora filime ahari mbe ko ari mboneza ya mugenzi we ategerezwa kwitwara nk'umukozi w'Imana kuko naho tutabazi ko tuvuga ngo wese ashimwe cyangwa iki hari imitima ya benshi tukiza kandi dukwiriye kubera akarorero Imana bahezagire murakoze nanje cyane ndondore I am Abel Ngwal mvuye kure hariho kugira nze korohereza abantu baze kwirirwa bashira kuri stade ico kintu naje nambaye nabi ico ntuze gushaka kubera nayo maze iminsi ndwaye hanyuma maze gukira ndarya cyane naciye nzibuha hanyuma ndaza ntura gahuzu ca kubitamo kumisanga kari mu kumenye urumva rero ico ntuze ukivuga ngo yaje yambaye zitamukwiga ako turagasubira hama ikintu ca mbere ndanezere kuba Gihuhusi yashoboye kunurira ngaha ikintu ca mbere ubwo nasanze hari abantu b'abana beza umunsi wa mbere ndabibona mbonye bari ahantu mu Kayanza bagiye kuwota ngira barakunda kuwota naciye mbona abantu bitwa Gihuhusi avuga ati barayaguye baraje Gihuhusi kabisa mugabo tuca durana le boss sanga umwana mwiza ambiye umuntu mwiza cyane turayaga murana umuntu azi kubana mbere ubu n'umu brother
yaranantumye kurya inyama yarambwiye nzoze kurya inyama n'akave ariko nzoza n'intagabanuka urabona ko hasi rero ikintu cya mbere ndabashimiye kuba mwaratwiyumviriye ko kugira dushobore kuza muri kino kibanza kubashigikira hama nari kuvuga ko nabonye sinema ariko nubwo ndabona ariko ako nabonye gusa nuko nabonye ko irimo inoti ni sinema irimo agafaranga uravye uburyo isa image location urabona ko nyine mwashizemo amafaranga kandi byiza ko namwe mubibone nyine ko bijya bitoroshe kuko abantu bataramenya sinema bamazi ko ari ibintu nyine byo kwiryohera iki ariko Imana ishimwe ko abantu bakuze bariko baraza muri sinema kandi abantu nyine ubona bicunja ndumva yuko sinema izogera kure rero jewe kubwanje nzobashigikira kandi nimbona link izoba mu mbere kuyiposta kuri status no kuri page ibintu byose tuzobona jewe sinzovuga ngo nzobaposta ntavuze ivyunguka ari jambo gitwa ivyunguka ivyunguka je nabyo nzokora nzobaposta ntakoze ivyunguka ama system nzobapostamo nimubona umengo ntibiryoheye kuraba muzihorere ndo system yanyu tukiranye kiretse amafoto twabonye ryari Gihuse bacari bashashe we na Fanny Lavine twagiye twumva ko mutumvikana mutere kiretse amafoto twabonye Gihuse zifashe gute ahantu banacangishije turumvikana cyane ni mugenzi turakorana hari abantu bavuga ngo kubera iki ngo takuba turakora mperutse kubisigura James bikorwa byinshi ku buryo umwanya nawubuze kandi twarapanze imigambi yo gukora ariko bikanga bitewe no kubura imyanya ariko umwanya wose bizokunda tuzobikora ko nta ngorane nimwe hari hagati yanje na Fanny canke na Muraski no kwikomera amashi Fanny rero kuvuga mu Burundi dukeneye abantu abakora amafilme afise karite dukeneye ihinduka rya filme kuko dutandukanye filme na nini urumva rero ubu ndabona ariko biraza vraiment kandi ndabona igihugu sindibaza ndabona afise abana beza bashagije vraiment kabisa navyo rero hajya ndibaza bishobotse amanukuri mubandanye ni filme ya mbere kuna ninje kuri YouTube ya Gihuse Entertainment na mwego niyo filme ya mbere bagomba batangure gupostinga deja nayijeje kugira subscribe hama namwe muri ngaha mutapia kugira tubatera intege abantu kuko urabona uravye filme yabo vraiment ni filme bakoshije uburyo bwinshi cyane kuko twebwe vraiment gaje ariko murakoze cyane kuba mwaje gushigikira Gihuse cyane gushigikira abanyamereresi no kuri Imana ihezagire cyane murakoze nanje nakwiteka nta majiki ntuvuga cyangwa ntokinguka cya mbere nuko mwatanguye burya biragoye kwitwa umurimyi utarafata isuka rero mumaze kuba mwatanguye aho mwinjiye mu muryango w'abasanzwe batunganya amareresi hama ikindi naco nuko Fanny Lavine yamaze kukimpanga burya ntidukina amareresi turayakora n'umwuga ikindi nacyo ntabwo dukora ubugenegene utugenegene dukora abana twebwe dukora akazi katubeshejeho n'imiryango yacu rero abafana bakunze kutubwira ngo yakarashika yanyu ntirasohoka twebwe ntidukora karashika ni dayimoni utazi karashika icari ni ikidayimoni cyavumishijwe n'umutanzaniya twebwe dutunganya ireresi turayikora rero iyo uvuze ngo dukora karashika ucumenga dusanzwe turema amadayimoni rero ikindi nashaka gukenguruka kubwa amasanamu mbonye icumva ko Amede ariwe yayikoze nahise mbwira Amede mazina yiwe ni iyi filime ni nziza icumva gusa ko Amede ariwe ayifashe mu mugongo hariho umuntu wumva ko afise ikintu mu ntoki utaranakibona ugahita ubwihamana utasenga tumusata ibisigaye tekiniki nza kuraba yuko akiri wa wundi nuko hama ndabona abantu
jewe na Sami jewe na Mr. Sami twatanguye filime dupima ibiro 15. Uyu munsi murabona yuko n'ibifungo ntivyoroshe kubifunga, ariko mwebwe mutanguye filime mupima ibiro 99. Murabona yuko nimwabona ariko biragorana, hari ukuntu ibiro bizogenda biratibuka. Mugabo zoba ariko muravura kugira ngo muce mukurira kimwe na kimwe. Rero murakoze kandi nongeye kubashimira kandi muheza gihe. Jewe muri bano bantu mpagazemo nije muto n'ubundi muto cyane. Rero n'ivyo bamaze kuvuga ni ukuri ni ivy'ingirakamaro, sinza kubisubiramo kuno ndiko ndabavuguza canke ndiko ndasubiramo, ariko ico ntushobora kuvuga dukore Imana izoze ivyo turiko turakora, niyo dusanga ku kivi izo duheze. Ushaka ko ufise igicapo jewe nditanguye muri diaspora baraza kumbona nakinye neza, ugashaka wumvira ko biza kuduga n'ingoga, ugasanga ivyo wari biteze si kubibonye, ugasanga uracitse intege. Ico nabasaba ni ukudacika intege tugakora, Imana izodahezagirira mu bikorwa vyacu. Amashi menshi reka tubane dushimira n'abandi bakinnyi b'amaresi bari mu kino kibanza. Twabonye Pacifico umubro wanje tuzaho twakuranye, yamye ari mukuru wanje, twari muri team Satura atarakizwa. Uyu munsi ari kwa brother wiwe nyene bavukana, ni inshuti. Turabona Sisi uyu nawe n'umukobwa mwiza azibwira amareresi neza. Kumengo birafanitse. Ibyo siko bivuga ko cyane. Ni benshi bakina amareresi bari ngaha muri kino kibanza. Namo muvyo bavye mubaho cyane. Tunashimira na Diko mu bantu muze kubona bashikira bakiba abakora amareresi badukosowe. Hama naguma sabe nyakubahwa asanzwe arongoye umugwi wa Gihusi Entertainment dufata agafoto k'icibutso kugira ejo cyangwa yejo tuzoma twikubita wikiriza yuko twakuze ko guhura na Fanny Lavine, guhura na Nabe, guhura na my brother Amede yakoze amasinema kuva kera, guhura na Sami ibintu bidasaba cyane muri Gihusi. Subscribe muri Gihusi Entertainment. Ibintu bikomeye cyane. Ino reresi irimo n'abategetsi batandukanye, turafise abashefu mu nzego zijejwe umutekano kurinda bene gihugu mu gihugu barimo ngabo kandi bari no ngabo kino kibanza tudashimye kuvuga amazina. Turafise abaganga bari muri reresi tudashimye kuvuga amazina. Turafise abikorera utwabo, turafise abandi bafise beje kuvuga muri no misi ko big nyash bari muri no reresi. Tusebeshi muri gihugu street kuje bafise ibisusu. Turafise abonze abazi kwandika abaganga baki Osondro ari my brother umukomedi akomeye cyane. Dusebeshi cyane. Ndifuza ko dufata agafoto rero hama nyakubahwa ugira kaja mushikirije kuri zino manuro baguhaye bano bakuru bawe ngo kumyisha amarera wo gukora amareresi mu Burundi. Hama tuze twandanye indiganizo rubanza kwakira gutsa umuzi cyane kuturuta Samariya Amede umuzi cyane kuturuta. Nanjye naryohewe kuba ndi ngaha, yanzaye ntazi yabaye ariko naciye, ariko ivyo ndasanze ari vyiza. Ndabateye intege ivy'amareresi avuze ndababwire ntavyo ndabizi ariko ivyo nabonye ni vyiza. Turarindiriye nirasohoka nanjye nzobashigikirana ngaha, nimwakenera n'akaririmbo muze mubwire ndabatema akazi. Ata kandi kabazo nibaza ko tuza gusubira kuri YouTube. Abamaze gufana subscribe baca bayibona binutse cyane. Abatarayifana subscribe nabo baraza kurondera Gihusi Entertainment muri diaspora. Sorry. Turipanze guhera hasi gushika hejuru, guhera ku mwana wambuza ku mwana wanjye, umukobwa mwiza wambuza ku mukobwa wanyuma kumenyesha amakuru ya Gihusi muri Gihusi bari n'akaroti karahari yagiye utaha ataravye mu maboko bimeze neza ari imbere y'umuryango rero ndabate nisegesha Amen.
gushika turi bazima ndetse tukagira no kuna no masaha tukiri bazima, reka rero uhabwe ivyubahiro ntangere uruho gushimirwa. Rero mwami mwiza uwasha kudushoboza tugashika muri no sare turi bazima, ndakweretse abashoboye gushika muri kino kibanza gushigikira umugwi Gihusi Entertainment. Ni benshi bibaza ko bitoshoka ndetse nabo ubwabo ntibari bazi yuko bashobora kubona abantu bakuze babona bakina amareresi, bakora amareresi, abantu bakuze babona bakunda bigana, ariko uyu munsi bakaba bicaranye ndetse bakaba bafise akanyamuneza. Mwami mwiza rero turakweresa n'umugwi mushasha wa Gihusi Entertainment, ubakomeze ubahe kubaha, ubahe kukubaha, ubahe gukundana, ubahe gusenga ndetse ubahe no gukora cyane. Rero turakweretse ibinyobwa tugira twihereze, uzi kuduha ubuzima bwiza, bitutembe neza, bitugwemo neza, useze tukwizera n'izina ryawe mwami.